Shalom, amahoro y'Imana nabane namwe ni Sabbas nkuru nziza, bamwe banzi nka Kaze neza abandi nka King Sabbas. Ndi hano kugira ngo ubwambe na mbere nsaba imbabazi abakunzi b'ibikorwa vyacu. Tumaze iminsi ibikorwa rimwe na rimwe bicererwa, amasango twabahaye ntimushobore kubonera kuyo sango twabahaye, ariko nimvo ziba zitatuvuyeko. Ubwambe na mbere nuko dufise ingorane y'ivyuma, ariko twagira tubatere n'akamo tubamenyesha yuko turiko turagerageza kwisuganya kugira ngo turonke ibikoresho vyacu. Ivyo navyo bizodufasha kugira ngo ibikorwa mu bironke ku gihe kandi muronke ibikorwa vy'akanovera. Rero ukaba ufise ico woterera co dufasha kugira ngo dushobore kuronka ivyuma vyacu vyiza, dukore amafilme meza, tubashikirize ibikorwa ku mwanya. Turaguhaye ikaze. Namba ufise ico ushaka guterera, ico ushaka gushigikira, kuri screen yawe uraza kubona inimero zanje n'amazina. Ni nimero ushobora kundondera ko kuri WhatsApp canke kumpamagara kuri EP5 sanzwe canke kugira ico uterereye kuri Limikash. Ariko ku basanzwe bari kure baba bifuza guterera mu buryo bucanke ubundi, nk'abashaka gucisha kuri bank, tuzobahereza nimero ya bank ushobora gushirako intererano yawe. Hanyuma ku bakunzi basanzwe badukurikirana mu ndirimbo, twari tumaze igihe kitari gito mutatubona mu ndirimbo, ariko tugiye gusubira kubahereza indirimbo ku bwinshi. Ubu tuvugana twamaze kurekura indirimbo yitwa ni yule Mungu, twakoranye n'umutanzania yitwa Anoint Amani, ariko hari n'izindi tugiye gutanga nk'iyindi igiye kuza vuba muri uku kwezi tugiye kwinjiramwo, n'izindi zizogenda zikurikira. Rero abasanzwe badukunda badukurikirana mu ndirimbo, ube uraja kuraba kuri Sabbas Burundi murabe indirimbo twabashiriyeko, n'izindi zizogenda ziraza. Imana yo mwijuru ibahezagire cyane, ndabakunda ingene mudutera intege mugashigikira n'ibikorwa vyacu. Mubandanye muhezagirwa, murakoze. GNFILMS, good news films, double favor without limits. Simbabukuwa icho wabubikiche, simbabukuwa icho wabubikiche, iubikichi neza uyiguhane nyungu. Aho bwose yenge ndakora ikintu cyo gukora. Ari wewe aho Nta ntiworonka amabibiriya Bibiliya zinini z'ijambo ry'Imana. ego Aho zibiri, imwe yiwawe iyindi yiwanje. Tugende kuri eglise aho yahora asengera. urahazi? Ndahazi mpora ndahaca. None ubona we wagoswe kubera Yumve rero urondere biriya izo zibiri uca upfunga umumbunda munini cyo tugenda kwigako z'Imana urabe ko batamuduha. nzogenda mberewe baca baduha ijambo mvuge yuko ndi mu diaspora. Wari uvuga ubutumwa hanze nuko nye Ibyo warabizi warabizi aho asengera Hama ntiwarabivuze hakiri kare. None ingene turiko turahanga ndavyibutsa ubunyene watetse imitwe kabiri gatogota, none ndiko ndayenga ega nazigiye je. none kwa Mungu tugenda Cyane gose wewe wiri ufatike gayiki jewe nankinyota ico ari cyo cyose ingo ndaguhe.
Karibu amahoro. Amahoro mufasi. Juranze. Bene ungendeye. Nta mahoro atuzanye hano. Amahoro wewe basi muvyeyi. Amahoro urayampaye. Wanjyajya. Urazi imyaka mbaze je ntagira amahoro kubera wewe. Urakanagara ngo amahoro wayamaye ryari. Wewe nturi mama wa finiri. Ikintu kinze nkahura nakizi kwanza. Nje kukwihaniza umvire ku mugabo. Umva inyuma y'umugabo wiwanje atari ivyo. Nzokujya mu bisi. Ntanagutetse. Murakanagaye rero muraje. Murinjiye mu rugo rw'umuntu mutanazi. Wewe urinde ntariko ndakuronkesha amahoro cyane. Ndakugize. Urinde wewe urinde. Urinde unyinjiriye utanzi ntakuzi. Urinde. Murabona? Abagore bo mutakigira n'indero. Ngo turinji urakinjira mu mwobo. Abinjira barafise iyo binjira. Warafashe umugabo wanje uramwifatira nk'umwana wawe. Uriko urumva? Mbe we nturi dorokasi. Si uri nyina wa finere. Ubu rero waruzi yuko je ntazogutora. Nshuti warakoze. Uyu muhemu yarazi yuko ibintu byose ariko bikora mu ibanga. Ndakuboye. Mbega urangizwa niki? Mada urangizwa niki? Kumbe niwe mukadiyo dode. Ayo mana. Yo, arambabaje prema utukana nk'umuyiretri. Ndababaye cyane. Ndababaye gose. Kubona Diodone yatwaye umugore nkawe. Jewe kugira untore bizokugora. Kugira unkorere ibintu bizokunda. Indege igikorokera ku kibuga c'indege. Ive ndabira. Ngo ni muka Diodone. Ndabira. Komanda. Nakandi kaza afise naho kuranga amaveni n'amakarite. Senge iturize. Siko utuze. Urunda ruranguye. Allo, ngongo kirera. Njo. Muze. Erika ntani soni mufisi. Gakwere. Ahana muramana gayibululu muraje. No munzu kwa senge ntani soni. Turiye kwaza. Shuka. Asoni. Nk'uyu mugore nani? Za wisonera, wiyubahawe. Ntani soni. Umugabo. Je nabumvirije ndavuga ati, ntabwo ni bwari. Zamugenda bukebuke basha. Siko mumenya aho mugomba kwinjira, mumenya mwinjirana indero. Ubushakoshi bwaboze bwo mukura Aski. Mbe wa mugore we. Ko menga ntandero ugira wewe. Mundekere. Wahejeje kudaho. Erega haravuga mama yamvyaye. Waje wasamye, waje nyinyi. Hewe, reka ndakubwire. Uracari muto. Iyaba uzi agahinda nteye nyogosenge wawe nyimba nyogosenge nta sire kumenya nico mufana. Iyo ubuza agahinda nteye ntiwari kuza wasama unyasama ko nk'ijipo y'inganda. Hewe, ndagomba ndakubwire. Kutubwira ko tujeje kuyerera igisagara cyose. Hajya umuntu atayerera. Ntaca bafise kimuhanze. Urazi cyo namurondeye. Madame, l'essentiel nuko ijambo ryanzanye waryumvise. Utavuye inyuma y'umugabo wanje. Shata. Abona. Nduru gusa. Ndavuga ukavugiririza. Ndagomba kukubwira. Singomba gusubiramwo vyinshi. Icanzanye wacumvise nico nifuza wacumvise. Utavuye inyuma ya Diodone. Muri je nawe hazopfa mwumva. Ziba. Engene bugenda. Tumuka hoci. Imyaku gusa. Imikoshi. Aski. Urabona? Senge. Hamana kakamama. Noria. Oui. Ngo hano. Ariko Kaze, murabona ibintu tubayeko. Ariko Ganori, urashobora kugurura ibisigo utabanje no kumbaza. Aba bagore wugururiye wari ubazi? Wazofu nkwegeye wewe. Mama je nabona rinzi. Nabonye n'abadamu bibashe nkibaza ko ari abagenzi bawe. Uraza yo bankoreye. Ive. Wani ngene Nori yazonkwegera. Akinjiza abagore atazi iminuko iza kuntukira ngaha muri rugo. Mu rugo iwanje muri runo rugo. Iwanje nkatugukura. Senge ngira ntavyo yarazi. Nabo yamenye ndivyatsi.
King Sabbas Imana ishimwe cyane. amen. Jewe nyamba hari ikintu nari numva umutima wanje unyotewe kwari kukuzana hano hantu tugashima Imana. Sabbas ivyakubaye ko nibidasanzwe n'ivy'ibikugwanya birahari, ariko nagomba nakubwire ko n'Imana ikugwanirira ikomeye kurusha byose. Ujya warakoze amakosa, naho wari guca mu bigeragezo bimeze gute ntiwari guta ishengero, ariko Imana ishimwe ko wagarutse. Iki kirakomeye. Oli, Imana ishimwe yuko nagarutse, kuko ku vyumviro vyanje nk'umwana w'umuntu nta musi numwe nigeze kwibaza yuko kino kirenge canje kizosubira gukandagira guhonyora kuri buno butaka. Urabizi, aha hantu narahaririye bihagije, narahakomerekejwe bihagije, narahababariye bihagije. Kubona nari ndahashinguye ikirenge nari numva yuko umengo ni nyishu ndonse, ariko kira noneho Imana ntihungwa. Twoyihungira he ko hose ihari, ko hose iganza. Mbega urabizi, jewe ngishika mu Rwanda ubwa mbere nagiye ata muntu n'umwe nsezeye. Urumva umwe nta n'umwe nasezeye. Ku bijanye n'ishengero vyovyo aho bijya bibazo bimaze kunshikira, harageze igihe numva nihevye, ndihebura, ndumva yuko atancuti, ndumva ko atamugenzi, ndumva ko n'ishengero nani nizigiye umenga naryo rirampemukiye. Ariko ivyo byari nk'ivyumviro vyanje nk'umwana w'umuntu. Ariko Imana ni nyarukundo, irega maze gushika mu Rwanda hari ico ntakubwiye. Umukozi w'Imana yari yanyakiriye, sha Imana imuhezagire kweri. Alexandre, Imana imuhezagire. Umva Alex yaranyakiriye ansabira akazi turakaronka bien. Arambwira ati ejo bucyo utangura akazi. Tuca turasenga dushima Imana. Ako kanya urazi byambwiye, naze numva ngo King Sabbas umwanya twarako turasenga, Imana imbwiye yuko umugisha wawe utari hano hantu mu gihugu cy'u Rwanda, umugisha wawe nguri mu Burundi, utegerezwa gusubira mu gihugu iwanyu. Ahubwo rero nkuko twabisezeranye, reka dushime Imana. Munyonga zawe heza, aho niho wangeneye, muhingo weko bisumba byose, zigamiye mu maboko yawe, unikuje impande zose, aho niho duhukira. Data turagushima, tuguhaye icubahiro, urera kandi uragororotse, izina ryawe niryo kandi rishimwe. Wakoze ukatugirira neza, wakoze ukatuzigama ukaturinda, habwa icubahiro ura Imana yacu, komeza utugirire neza. Ariko Gasenge oya nukuri nawe Agasenge by'ukuri ntiwakwitora isoni. Oya nukuri kw'Imana je nirwa ngaho iwawe sisiba. Ivyo ntiwimutse, aho wimukiye warahanyeretse. None noza ntazi yonja iri guramenya Yvette iki gihugu sindakimenyereye ko unumva kuvuga mu kinama, none nomenye yonja uraza untore. Ego nukuri je notuma nza nkagutora kubera nukuri sengere genda kwifuza iwanje. Nukuri birakenewe.
hanyuma ibintu byo kurondera finire ngira ndabihagarike burundu. Bajya abagore baje kuntukira ngaha iyo ataba wewe ubona batari kumira mirunzo. Abagore batukana ntavyo menyereye gutukana ntavyo nzi jewe. Urabonye nyene bagira bamire iyo utahaba none ubu mbageze ubu ni baba baramejeje jewe ndabihevye ndabihagaritse. Imana yo nyene izoheza imuzane jewe nukuri ndarushe. Senge ibyo kubivamo bireke. Umugore ni wagomba gutera ubwoba. Ariko sengura ubwoba. Umugore w'amabere abiri. Unyica eka nta mugore gutera ubwoba rekana nawe. Umugore nta kintu kimwe uri kuramushakako. Kandi n'umugabo wiwe ntigomba ngo musubirane. Ikaye. Ishira amaso kushuri kurarondera. Uha agaciro icyo uri kurarondera. Okay Senge ndakubaza kandi unyishure. Diodone urigera umurondera ngo areke ko kwitaba. Diodone uramurondera umubure. Ika none Senge reka gucika intege. Utazi yaroye ntazimira. Kandi utazi carondera afica atoye. Wicurondera urakizi. Ni finire. Reka rero rekana n'ubwoba. Gujya mugore. Reka kugugumwa nta bwoba. Ntabwo bukomba gukura ubwoba bwose. Kandi ureke gutega ubwoba n'abagore. Dutegerezwa gushika kuri finire. Sinakubwiye ko tugomba kuba abafandi. Sinabikubwiye Senge. None ubwo buzana gute? Reka. Umviriza rero. Reka turindire Imana izogira icikoze finira zoboneka. Nambi Imana yari yanyemereye ko nzomubona nukuri nzomubona. Hama nyene turindire icizokora. Utwikorera imitwaro uko bukeye uko bwije. Yesu yama dusengera. Yesu arasi ingena dusengera bikwiye. Arasi ibyo dukenye tutaravuga. Arasi imitwaro yose tugendana. Ikimubereye nishimwe. Uri mwiza Mana. Uri mwiza ibihe byose. Data mu izina rya Yesu. Ndi imbere yawe ndagushimira. Ndagukengurukiye kubw'ubuntu n'imbabazi zawe. Kandi imigambi yawe ni myiza. Ndagushimiye mwami ko wangarukanye muri kino gihugu amahoro. Ndagushimiye kandi kubananya kunzigama no kundinda. Integuro yawe ni nziza ku buzima bwanje. Ndabigushimiye nguhaye icubahiro. Ngwino ubandanye ungire neza. Ngwino unyubake nubakike. Nkomeza nkomere kugira ngo nanje nkomeza amahanga. Nkomeza kugira ngo nanje nkomeza abandi. Mu izina rya Yesu. Ubushobozi n'ubwiza bwawe uhoraho bibane nanje uzobukoze. Mu izina rya Yesu Kristo. Nunsabye gutyo mushima no mukwizera. Amen. Mtumishi. Amen. Turashima. Meze neza. Yego. King Sabbas. Yes. Nagira ndagukeza. Kandi bivuye ku mutima. Ntubona icyo Imana yagushakako. Ibi bihe rero nivyo Imana yakugombako. Ibihe byo kwa mubwiza bw'Imana nakubonye ndatangara. Mbonye wuzuye umwuka. Hallelujah. Numva ndahimbawe. Amen. Ibihe nk'ibi Imana ivyo yakugombako kandi jewe ndagukeje. Merci beaucoup. Mbe urazi ko abakozi b'Imana burya basigaye barakurondera. Abakozi b'Imana barakurondera baraguhebura.
ikiro ni gitangaza nsuye kubona uri mu bihe nk'ibi ibihe vyiza by'igitangaza hari muri ibintu yavuze ngo amahoro Yesu ampa arutayo narinzi ngibi bihere Yesu yagushakamo ani ho kuba ani umuntu aronkera amahoro yo amahoro nyayo amahoro ashitse amina ariko kandi nubwo biruko urakwiye gutera intambwe hari indi ntambwe ukwiye gutera irutiye mbega urazi ko Sonia yamenye ko wagarutse Sonia yaramenye ko wagarutse kandi amaze iminsi antelefona ijoro n'umutaga igitondo n'umugoroba ashaka ko mubonana King Sabbas please reka kugenda tutavuganye erega nabo nyine bijya bintu bagize ntibigeze beregwa na gatoyi mbega urazi ko Samata kiriho urazi ko Sami yapfuye ibintu wakoze uzovyicuza ubuzima bwawe bwose nabwo narinzi neza ko uri umugenzi w'akagenzanya Sami bitagara vya matati yatati y'abageni ngo umunsi ndaragaje King Sabbas uzi ntarahindurwa n'ubushuhe bw'imbo ngo ahinduke matati hagati y'abikundaniye umukunzi wawe ndamushimiye kandi ndamukeje ni incabwenge nahari bwenge King Sabbas Hama jengira nje mu mahanga gusa ninashikayo nzokwibuka kuko burya igito gitabwa iwabo hanyuma umuvyeyi nawe yarababajwe cyane n'ingeso wadukanye yo kuzura fatana ku nguvu Sami aha ni wewe uri kurambira amajambo okay uragira urugendo rwiza waruvuze ngo Sami ntakiriho nimwahura uriruka please ndagusabye umbwize ukuri yuko wariko urambesha uvuga ukundi kurataruko kandi nta kibazo nditeguye kumubabarira even Sami umuhe nimero yanje ya telefone anerefone tuvugane nta kibazo ariko please ntumbwire ko Sami yapfuye Sami yarapfuye nubwo mu Kirundi sitwa wiki please nta kibazo okay mbwira ariko mbwize ukuri Sami ko akiriho no please ndashaka kumbwira ukuri mbwira ko Sami karibu rero muhira iwanje Yvette uranzaniye umushitsi no kurakoze urakoze Senge yego urazi rega Senge uyu yitwa Diane asengera muri ya eglise ya yindi yego ni asengera yego dia uyu nawe ni masenge wanje abangaha muri no misi ariko n'umukozi w'Imana hanze urazi rero Kadiya erega sinarose akanya ko kukwidondora neza jewe nitwa Yvette ndi umukozi w'Imana kuri eglise wacu umukozi w'Imana akomeye ego nukuri akomeye cyane ndafise amabanga njejwe kuri eglise erega je ndavuga no mu ndimi je ndavugishwa nukuri ndi umukozi w'Imana wa kera jaga kizana kakiriye kera cyane nukuri mwengika muri ko murakizwa muri no mesi je nakizizwe kera ndiwo ku ngoma ego nukuri kose nukuri rero di
uyisenge wanje nawe ni umukozi w'Imana hariya muri Canada hariho eglise afisemwo mu bikorwa rwose kandi umukozi w'Imana cyane w'amavuta abadayimoni bariruka atanguye gusenga no kuvuga ubutumwa haleluya alaba cyane nukuri cyane yego nukuri uyu ariko aravuga ubutumwa ibimuga biramuguruka abadayimoni bagacanako biruka yego rero nifuza ko tuzozana hajya kuri eglise wanyu dufadikanye imirimo y'Imana dukorera Imana cyane karibu gose rero twari twaguhamagaye kugira ngo senge muganire nyene akubaze utubwire programme yo kuri eglise wanyu ukuntu ibikorwa byaho by'Imana bikorwa kugira ngo tuzoze kuhasengera tugukorane ibikorwa by'Imana ngo murafite n'abaririmbyi beza kwishengeri wacu mama hari amavuta n'ukuntu nawe umusaza numva muri abakozi b'Imana dufise umumama pasiteri muco umubonye n'ukuntu akumvise ni umunyamavuta nawe arakomeye isengesho ryiwe rirakomeye cyane ibi abaza bagwaye batabakiza ishengero ry'iwacu mama hari mpwemu yera reka sinobabesha abaririmbyi nawe hari ruwanje na adorasi uhashitse wo kumigwa ishengero ryacu ryaratubanijwe n'Imana n'ukuntu namwe numvise muri abakozi b'Imana n'amavuta ahuye n'ayandi biraryoshe numva ngohewe abakozi b'Imana nkamwe niba tuba twifuza niba tuba dukeneye dukorane ibikorwa by'Imana Imana yakoze kubatuzanira karibu mama kandi muzoryoherwa none dia narumvise ngo hariho n'abaririmbyi bitwa ngo Sami baririmba hajya kuri eglise wanyu hamwe ngo n'uwitwa ngo King Sabbas arimo abaririmbyi sorry gato allo oui allo Senge sinakubwiye jempanze nawe upangura ko bipangu iwacu agiye nuko bararosa abakozi b'Imana urarondera umurongo wo muri Bibiliya ufata mu mutwe uzobateteze ubanze ubahwate injiri ubumishe gusa ntuzungore nta murongo n'umwe niyiziye ntuzungore nta bintu nzi byo muri Bibiliya gusa niwitabiriza nzokwitabira nzovuga amina ibyibushe Mana ntuzungire ngo tunasenge ishwi ive urantwengeje weje kuvuga ngo warakijijwe kera none ngo sinze ndakubwira ngo usenge hama kuvuga ubutumwa naho sinzovuga kuri bwa butumwa k'umusamariya yima amazi Yesu wetekana ariko icyo dukeneye ni ukuronka finire karibu yego uraje kuvugana nawe yego Sabbas uzi n'amakuru rero jewe burya bijya bintu wambwiye nakomeje ntangarira Imana ibiye ntiburuka igihe wambwira ko mu Rwanda hariho umuhanuzi yagusengeye akongera akanakubwira ko umugisha wawe uri ngaha mu Burundi ndavyibuka none erega hari amakuru utamenye mugenzi kuva igihe unterefonye umbwira kuzoza burya naciye nirukanga ubwo nyene iyo nkuru itarakoza amaguru hasi ndayibwira pastori Muco hewe yarashimye Imana senda guhenda arashima kuko urumva yari umese ko Imana igize neza mugabo kandi atangura kukurondeza urushinge utuzi cyabaye babazungu muri Australia
ijoro n'umutaga igitondo n'umugoroba wa mu telefone bamubwiye bati dukeneye King Sabbas niwe ategerezwa kuza. ushaka kumbwira yuko muri kino gihe cose ntari ndahari pasteur mucagumye ndondera kutavyumva. ariko wori ko naguheruka uri umukozi w'Imana uri mu mwuka uri mu mavuta atavanze none watanguye kubesha akanya ndahavuye ngiye waciye uhinduka umubeshi gutyo. Sabbas vyemere nivyo bararahiye bararengwa bati King Sabbas ataje ntagashoboka. Ubu rero umwanya wari wose vizira gushwara uko nukuri ni guce mu matwi bishike mu mutima ukuri nuko. Oli ndakwemera kandi ndakwizera ariko iyo nkuru nzoyemera ari pasteur Muco anyibwiriye. GNFILMS, Good News Films, Double Favor without limits.